C'est pratique nyene imiryango yagize ingorane yokira. Encore une fois, bon appétit. Esashimwe mwiriwe mwese mwizina rya Yesu. Yesu naduhezagire twese. Hanyuma rero tugiye gukoresha umwanya neza, sinza kurondogora cyane, ndagerageza nkuko babibabwiye ni ntahe jewe novuga ngo y'inzira y'ubuzima nabayemo. Ubwo mumbona ngaha hari ibihe nabayemwo ntashobora kwicara mu iteraniro nk'iri kuko nawe ndi mu yandi materaniro. Yesu nashimwe. Hanyuma jewe navukiye mu muryango nkuko abandi bavukiye mu muryango bose, hanyuma ndakura, ariko novuga ko navugiye mu muryango ufise udahagaze ku maguru yose. Yesu nadutabare cyane, kuko uwo muryango nari ndimwo bari umwanya umwe baraba bameze neza, ariko uyundi mwanya bikanka. Igihe kimwe cagiye kugera habaho gutandukana kw'abavyeyi. Ivyo vyaratujuragije mu buzima nk'abana, kuko mvukana n'abana bane, umwe yaratashe. Hanyuma muri uko kujuragirika havuyemo ibintu byinshi byatumye novuga ko Satani yishimikije kugira ngo asenyure ubuzima bwanje. Hanyuma abavyeyi bamaze gutandukana, umuvyeyi umwe yaratashe, ntibasubira kugira amahirwe yo gusubira kwiyunga, kuko ubundi byaranka bigakunda, bikanka bigakunda. Twe twari abana bato ntitwabibona, ntitwamenye ingorane zihari, twagira ngo nukuja kuramukanya kwa nyogokuru hanyuma tukagaruka tukama muri ivyo bintu bimeze nka bene uko. Igihe rero cagiye kugera umuvyeyi umwe arataha, hanyuma uwundi muvyeyi nawe adusigaranye nk'abana bane, yagiye kuturonderera ubuzima nyene ngene tubaho, umva ntiyaguma impande yacu. Hanyuma vyaba ngombwa ko baturonderera aho tuba, kandi abana bane ntibiba byoroshe kubashira mu muryango umwe. Usanga umwe bamushira uwundi bakamushira uwundi bakamushira. Hanyuma rero jewe aho banshize ntibanshize co kimwe ntibanshize hamwe n'abandi, kuko ni je nari umukobwa je nyene. Ahantu rero nakuriye novuga ko ariho nahuriye n'ikibazo gikomeye ku buzima bwanje, kuko nahuriye n'imvugo zitari nziza. Izo mvugo nizo zaciye intege ubuzima bwanje, kubaho kwanje mbaho umenga natewe n'imwemu yo kwisuzugura kubw'amajambo nagenda numva. Babitubwiye ko nabo twari kumwe jo ku mugoroba, ngira nibo barabisobanukiwe cyane imvugo abavyeyi bakoresha mu kuvugana n'abana babo. Irafise ikintu ikora, kuko jewe yarakinkoze ko umwana ariko arakura hari ukuntu ahinduka mu buryo bw'imiterere y'umubiri. Rero jewe bakunda kumbarira ibintu bambona ko bitameze neza. Hari igihe usanga umuvyeyi ariko arabwira umwana ati ubwo rutwe rwawe, ivyo vyinyo, ubwo ruzuru, ibintu nka bene ivyo, ukibaza ngo ni ibintu bisanzwe, ariko hari ikintu buri kurarema mu mutima wiwe. Jewe rero niko vyangendeye. Hari ukuntu bakunda kumbarira nteye, bagakunda kubimbwira kenshi, kandi babimbwira kenshi birateba bihinduka igitutsi. N'umwana mutoya akabibona akabimbarira. Igihe kimwe nigeze kuja ahantu usanga bavyaye, bari abantu b'inshuti, havutse umwana
baca baravuga ngo uyu mwana wavutse, uyu mwana yavutse ngo asa na Hilarie, ngo kubera ngo afise ibi nibi ibice by'umubiri yari afise uwo mwana. Bavuga kuri jewe ko bitameze neza, bidasa neza. Uwo mwana ngo nivyo yari yavukanye. Ako kantu karambabaje, bica bituma muri jewe numva sinsa n'abandi kweri, ndumva ntasa n'abandi bantu. Nca ntangura kugira urugamba rwo kugenda ndikompara n'abantu. Duhuye n'umuntu nkatangura kuraba ko afise ivyo bihimba, sinashimye kubivuga kugira ngo sindabatereye atansiyo yo kubiraba namwe. Duhuye n'umuntu naca ntangura kuraba yuko afise amatama nk'ayi wanje, afise ibitwi binini nka jewe. Iyo ntambara niyo nari mfise. Nshitse mu ishuri, ninjiye mu ishuri, ntangwa ishure, natangura kuraba abantu dufise ibyo duhuriyeko. Imana dutabare cyane. Byanteye kumva ahantu ngeze umenga sinsa n'abandi. Hariho ibintu abantu bafise jewe ntafise. Hariho n'ivyo mfise ntategerezwa kugira abandi badafise. Numva nyene ni kibazo kandi ntafise ico nkora. Kiragenda kirambabaza mu mutima. Mbonye umuntu andavye cyane, nasha ndaba ahantu hari kararaba ngene hariho igice ari karandabamo. Mbonye uri kutumbereza amaso kuri ca gice c'umubiri kimeze nabi, napfa imbere yawe nihuta vuba. Ivyo bintu byaragiye birakura, bituma numva nta kuja ahantu hari abantu benshi nkumva birangora. Ariko naragerageje kugwana urugamba muri jewe, nkagerageza kubyikuramwo, nkagerageza kurondera abagenzi, nkagerageza kubyikuramo. Ariko hari ukuntu ijambo rivuga ngo Satani nigendera agira ikintu ahagararako. Hari ukuntu wowe ugerageza kugwana urugamba, ukagwana n'ibyo bintu, ariko hariho izindi imbaraga ziza zikagusumba. Kandi ibyo bintu byaniganira muri jewe, nta muntu yabimenye, ntawe nabibwira. Ryari ijwi rigenda rikagenda rivugana nanje, rikagenda rimbwira yuko ukonsa atariko nategerezwa gusa. Ivyo rero byaragiye birakura, nkabona abandi bambaye baberewe, naje nkajamwo nkambara nkabegwa. Ariko ngiye kuja hamwe n'abandi nkaza numva ryajwi riravuganye nanje, ariko wibuke yuko utameze nk'abandi, wibuke ko hari ikintu ufise kidasa n'ica abandi, ugende gake ntiwishire hejuru. Nkumva hariho imwemi igenda insubiza inyuma, incisha bugufi. Ubwo rero ubwo buzima narabubayemwo, ndiga amashure ndaheza. Urugamba rero rwagiye kunkomerera hageze mu gihe cyo kurondera uwo twubakana, kuko murazi yuko umuntu yamaze kwiga amashure agaheza, kabona arahejeje ku rugero rwiwe, ikindi gikurikira uri umuhungu canke uri umukobwa waronse akazi, igikurikira no kwiyumvira kubaka. Yesu atugire neza. Nanje niko vyagenze. Hageze igihe cyo kubaka, niho rero ya mpemu yagize imbaraga ku buzima bwanje. Iyo mpemu yarakoze ibintu novuga ko vyatumye ntakaza ikintu kinini c'ubuzima bwanje. Igice kinini c'ubuzima bwanje carononekaye kubera iyo mpemu. Iyo mpemu yatewe n'amajambo mabi, bagenda banyaturira, bambwira ibintu ntafise. Urumva nyene bakagerageza kunyereka ko ntasa n'abandi bana bari muri urwo rugo. Nuko rero igihe carageze, hageze ko ntangura guhitamwo uwo tuzobana. Nukuvuga twaraganira n'umuntu, hanyuma ya mpemu ikaza ikavugana nanje, ikambwira ngo umva, ica gusaba cyose ucemere, kuko urazi ko wewe nta yindi shwa ufise. Kugize Imana ukaronka n'ukubaza, nuwo nyene nta wundi azoza, kubera ko urazi ingorane ufise.
bene data nukuri tuze turacunga ikintu tuvuga cyane cyane nk'abantu b'abakozi b'Imana nka twebwe. Ikintu watuye kirakomeye cyane, kiragira ububasha mu mutima w'umuntu. Nawe rimbura uku kuntu twaje tukicara ngaha, abakozi b'Imana bakaza, nta kindi bakoze, batubwiye turumviriza. Aha hariho umuntu aza gutaha yihanye, avuga ati je ndagiye guhindura mu rugo ibintu nahora nkora kubera ivyo yumvise. Yesu atugire neza. Ni kuvuga ibintu twumva bifise ububasha bushobora gutuma uba mubi cyangwa uba mwiza. Nuko rero urugamba rwaratanguye, Satani nawe yahabonye, atabonye niho nkorera, abonye niho ninjirira. Rero ibintu ntivyagiye kumbera byiza, kuko uwo twaganira mbese ubuzima bwabaye nkaho umenga Satani yarondeye intumwa ziwe arazitondeka ku murongo, imwe ikazi kahava ikagenda, iyindi ikazi kahava ikagenda. Ariko rero ndashimira Imana kuko nitureka ngo tugirireyo. Naciye mu bintu byinshi bikomeye atabaye imbaraga z'Imana ntibyari gukunda ko mba mpagaze aha hantu kabisa. Uyu munsi sinzi ahantu mba nenaje, ntaho nibaza. Iyo ngerageje kuvyumvira n'ubwenge bwanje sindahimvira ngo ndahatore. Rero ndashimira Yesu igihe cagiye kugera, numva mu mutima nkwiye kwihana, numva ndarushe kuko umwasi yanshishije muri bibi byinshi. Bene data murabizi, ndazi ko mubizi, kuko abantu bose baza kukuresha bose ntibaba bagomba ko mwubakana. haba bagomba kunezereza umubiri wabo, hariho n'ababa bagomba urugo by'ukuri, ariko birangeje aho ntibikomere kubera yamuhemungira yo kwisuzugura. Hari ivyo naraba nkumva umenga jewe ntivyokunda. Nahuye n'abantu b'intumwa za Satani ku rugero novuga ngo rwo ku nivo yo hejuru. Umuntu akakubwira ko agukunda ariko mu mutima atari byo biriyo. Umuntu akakubwira yuko mutegura ibintu ariko mu mutima atari byo biriyo. Umuntu akakubwira yuko mufatanije urugendo ariko mu mutima atari byo biriyo, yifitiye imigabo yiwe. Ariko kandi ivyo bivuye ku kantu gato kaciye mu gutwi, gasohotse mu kanwa k'umuntu. Imana yo mu ijuru idushoboze, idutondekera ivyo tuvuga kugira ngo tureke kugenda duhenurana, ariko tugende dukomezanya. Akanwa kacu ngo kari gakwiye kuvamwo amajambo ashobora gukomeza, gukuza abayumva. Imana idushoboze cyane. Rero sinofata umwanya muremure. Ubuzima nabayemwo bw'ibyaha novuga ko nagiriwe amahigwe yo kurindwa n'Imana. Naje sinzi uko vyagenze pe, ariko icyo nzi nuko Imana yandindishije inkomezi zikomeye, kuko hageze igihe mbona ko byo kureshwa biranse. Abo duhura nabigombera inyungu zabo, ndahindura nja mu rundi ruhande rwo kunywa ibishobora kunyibagiza ivyo nahuye navyo. Mu mutwe ndavuga ngo ndafuse ivyo kubaka ndabihevye, kuko nabona kubaka bidakunda kuri jewe. Hageze igihe mbona umenga ntibikunda, mfata Satani anyimurira mu rundi ruhande rwo kuja mu biboreza. Biboreza narabinyoye, ngeze aho nabyo numva biranduhije, ndaruha. No mu vyaha nta kuruhuka kuhari, byose n'umubabaro gusa. Uragenda ukagira ngo ugiye kunezerwa, ugiye kwinezereza, ariko wataha ugatahurarira. Ugeze ahantu ha wenyene niho umenya ko ivyo warimwo ari byo canke atari byo. Iyo ugeze ahantu ha wenyene ugatangura kurimbura ivyo warimwo uko bimeze,
n'inyungu byakuzaniye, naho biriko birakujana uri wenyene, ataba abandi muri kumwe bariko baraguha morale. Kuko iyo mwicaye ahantu mukaborerwe mwahaze, mwariye mwahaze, wumva umenga urafise morale, ariko ugiye ahantu ha wenyene niho umenya ko ivyo bintu bitari ivy'ukuri. Nuko rero Yesu ashansanga aho hantu, nari nduhiye, nari ngorewe, nari mbabaye. Novuga nti Imana ibabarire cyane uwo muntu yazanye ikintu cyo kuzana amajambo yo kumbwira yuko ntasa n'abandi, kuko by'ukuri nikompaye ndabona ko nsa na mwebwe. Yesu nashimwe, je ndabona nsa na mwebwe. Novuga ngo Imana imubabarire cyane, kuko ivyo bintu no mu rugo je nasanze byarangize ko impact maze kubaka urugo. Kuko sinzi ko ari impact irashaka kuba negative cyangwa ikaba positive. Je ku ruhande rwanje novuga ko yabaye positive. Byangize kuko byanteye gufata ingingo kuri jewe, numva umenga zabaye ntabanduka. Kandi iyo ufashe ingingo ziri ntabanduka bibangamira abo uzaprika ko. Yesu nadutabare cyane. Byanteye kumva ko umushinga ntawe wanje ari ngaha, ntavyo nari bwamubarire, ariko narafashe ingingo ngo naho yonkorera ikibi kimeze gute, naho yoba umuntu mubi gute, ariko ntibizobaho ko n'umuntu ameze neza. Yesu nashimwe. Sinzova mu rugo, sinzota urugo rwanje. Yesu nashimwe cyane. Ndibwira mu mutima ikindi, ndavuga ngo inkomezi zose mfise, ubwenge bwose Imana yampaye, uburyo bwose Imana yampaye, nzobukoresha kugira ngo abana banje ntihagire umwana ahura n'ikintu nahuye naco. Nzogerageza uko nshoboye nk'umwana w'umuntu, nkore protection nk'umuntu. Ibyo ntashoboye ndabiragiza Imana. Yesu nashimwe, kugira ngo abana banje ntihagire n'umwe azogwa mu kinogo naguyemo. Igihe kimwe hari umuntu yakunda kunshokora, igituma navuze ngo byagize impact muri jewe. Mfise umwana wa mbere, numva umenga abantu bose bombwira ko mfise umwana mwiza, kandi umwana w'igikundiro, umenga abantu bose botegerezwa kuvuga uko. Oro siko bimeze, kuko abantu ntibashobora kubona ibintu cyo kimwe. Yesu adutabare. Murumva ko ivyo nkwiye gufashwa. Yesu nadutabare. Kandi n'ubu ntibiramera, nkwiye gufashwa ababifitiye ubumenyi bomfasha, kuko naragize igikomere ku buryo numva ata muntu akwiye gukina n'umwana wanje. Kandi n'ubu ndumva umenga aho hantu ndumva narugaye ku buryo ntagomba ko dukina kuri ivyo bintu. Iyo mbonye akantu canke nkumva akantu kagomba kuzana ibisa n'ivyo nahuye navyo mu buzima, ndumva kimwe batubarira ngo abana bajya kuba kwa banaka, naho noba nzi yuko ameze neza gute, ntiwoshobora kunkomvenga nkiri ku isi ngo umwana wanje aze kuba mu muhana. Ico kintu nico kunda, kuko ikintu ca mbere gica kiza ca ntangura kubona ingorane zose zishobora kumushikira. Kasha ndabikwega ukamenga vyabaye ako kanya. Mu bisanzwe vyabaye nk'ihahamuka. Yesu nadutabare cyane. Ikindi uwo muntu yakunda kuncokoza, ari umuntu dukunda kuganira kandi twarakundana cyane. Mugabo uwo musi twatashe twankanye umutima wanje uramwanka, bya bindi atari byo kwigirisha. Natashe numva ndamwanse, umutima wanje uramwanka burundu, ndamukura kuri liste y'abagenzi. Navyaye umwana wanje mukuru yitwa Debora, baca banyita mama Debora. Rero turahura uwo munsi ashatangura kuncokoza ngo mama Debora. Debora rero hariho umwana yitwa Debora yakenya gakino, utuntu tudukino tw'amafilme. Murabizi ko yari umuntu yakinye role itari nziza. Uwo muntu rero acagomba kuguma azarambwira utuntu two muri iriya filme.
by'ukuri uwo muntu naramushikiriye ikindi gihe haheze igihe kinini umutima waje utaramwakira, muca mwumva yuko nagize igikomere kinini gishobora kunteranya n'umuntu wari we wese kubera akajambo gatoyi kasohotse. Kandi woraba utwo tuntu yambarira by'ukuri hamwe no tuvuga wondabo gacuvuga uti uwo muntu yari intumwa ya Satani gusa, cyari kitoboro Satani agomba gucamo kugira ngo yibe ubuzima bwanje, yibe ubugingo bwanje, kuko ibyo bihimba yavuga ni byiza mbere cyane gose. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero narabonye ko mu buzima bw'urugo byarangize ko impact, kuko nisanze ndi umuntu afata ingingo ziri ntabanduka, kubera ko iyo umbwiye ikintu gisa n'ico nabayemwo ako kanya jewe umutima wanje ucugenda ugakwega bya bindi byose byanshikiye, nkaca ndabishira muri present, nkaca mbona ko ari byo bigiye gushikira umwana wanje canke bigiye kungarukako. Urumva ko nk'abatabizi nk'ubu turi kumwe nawe ibyo bintu ntuzi ko byanshikiye, ntuzi ko byambayeko. Urumva wowe ubona ndi brutal ukuntu, ukambona ndi ikintu c'ikimonstre nyene ukuntu, ariko je mbafise ibintu ndiko ndagwana navyo mpanganye navyo wewe utazi. Ugacu igihe cyose uhora unsomamwo ububi, ariko nanje mbafise ikintu ndiko ndagwanya. Yesu nadutabare cyane. Rero abantu bahuye n'izo ngorane kenshi usanga birabagora kubana n'abandi, usanga bafise nagiye niraba uretse ko mpemu w'Imana hari ukuntu agenda araduhuha akaguhuhira umutima ugatuza. Yesu nashimwe. Amahoro yo mu mutima nasanze ari ikintu dukwiye gusaba twese atamuntu numwe avuyemwe. Yesu nashimwe, kuko nasanze ari nka buto imeze nk'iriya buto igabanya volume y'ibintu. Hari igihe Shetani azana urusaku rw'amajambo, urusaku rw'ibintu bikuremera, urusaku rw'ibintu bikubuza amahoro, ariko amahoro Yesu atanga agacaza akafuta byose. Ubundi iyo tuje gusenga nta muntu atahatahanye igiseke kigaragara agenda yiremetse, ariko n'amahoro Yesu aduha. Yesu akakubwira ati humura ndi kumwe nawe, ukaca wumva muri za ntambara zose wasiga hari yimuhira uratuje uratekanye. Rero Yesu uretse ko agenda dukorera ibyo bintu akaduhumuriza. Ubundi abantu bahuye n'ibyo bintu barangije ntibahure na Yesu, niba ari usanga yaragiye urumogi rwaramwiciye hariya, kuko abarondera ikintu cyo humuriza umutima wiwe. Niba ari usanga yaragiye akaba ikintu c'icihebe, umuvugishije na gatoya aragukerera nta mpamvu, kandi muri we nta n'urubanza rubandanya, kuko ibyamuciriye urubanza byararukase rurarangitse. Abantu bahuye n'ivyo bintu usanga ari abantu bameze nabe mu mutima, ariko ndashimira Imana igenda inyigisha kuri gato gato, igenda inyigisha ingene umuntu yoroha, ingene umuntu abaho atahanze amaso ku vyamuruhije, ariko agahanga amaso Yesu. Ndashimira rero Yesu atandekeye muri ivyo bintu, kuko mbameze nabi cyane. Muri jewe nari naramaze kwandika ko umuntu w'umugabo wese ari umuntu mubi kandi mubi cyane. Nari naravyanditse, ndangije ndaja ahantu ndibuka nari kumwe n'umuntu umwe twabana muri chambre ahantu naba, turicara dukora ikiganiro. Nawe yari yahuye n'iyo ntambara, we yari yagize deception y'umuhungu, bamaze gusohora ama invitation, tusha tugirira novuga ko sinzi ko yabaye amahirwe meza, tubana muri chambre, turicarana ahantu turavugana tuti guhera no munsi wewe unyemerere nanje ndakwemereye, dufute ibintu byo kubaka turabikuye kuri list y'ibintu dukeneye, ico turagishize hariya.
tuzoja ahantu turye tunywe twambare neza twikore tumere uko abantu bagomba kumera bari mu isi turangije tuzokwipfire. Ariko nshimira Yesu uwo munsi muri iyo minsi nyene twasohotse rimwe dukora ivyo bintu. Ndibuka hari mu kwezi kw'indwi niho Yesu yaciye antabara. Nagiye kuramutsa umugenzi, nagiye kuramutsa mwene wacu hanyuma arangije carambye ati mperekeza tujane gusenga. Uwo munsi navuye mfashe ingingo yo kwihana. Yesu nashimwe, nca ndaruhuka mu mutima. Yesu arantabara ansubizamwo ihumure ryo gusubira gukunda umuntu. Niyo mpamvu nasubiye ndakunda uriya mushinga ntahe, ndamukunda kandi cane, kandi ndamwubaha kuko n'Imana yamumpaye, kandi yamumpaye Yesu nashimwe. nahaguruke ngira ngo hari mura ndashimira Yesu kuko yamumpaye nk'induhuro y'umutima. Abavyeyi batabaye turicara tukaganira kanyumva. Ndamushimira kuko aranyumva. Yesu namuhezagire cyane. Sinovuga ngo ndi umugororotsi w'ijana kwijana kandi nawe nyene ntagororotse, ariko nukuri aranyumva. Yesu namuhezagire. Hanyuma rero nshimiye Imana no ku bwanyu mwashimye ko mwokumva iyi ntahe yanje. Sinzi kuvuga nk'umwana w'umuntu, ariko ubuzima bwanje bwari ubwo. Ikintu numva novuga ndangije, ikintu numva nosiga by'ukuri, iyo uganiriza umuntu, iyo uganiriza umwana wawe, iyo uganiriza umwana w'uwundi, kuko hariho abantu bumva ibyiza bo biha abana babo gusa. Bumva umwana w'uwundi sazomubona canke nyina azomubona, ariko igihe cyose uzokwiroturuva umuntu ari mu maboko yawe, uzomubibemwo ikintu ciza, kuko ntuzi ngene bizogenda hari imbere. Yesu nashimwe. Ubu mpora nkunda kubona kenshi imiryango, kuko tumaze kujuragirika muri ubwo buzima, usanga muri abantu batitaweho kenshi. Hari igihe mpora mbona abantu rero, haba ku ruhande rw'abavyeyi bose, kubera ko babonye ko hari icyo Imana yagukuyemwo, bakagaruka gusa n'abiyexkiza, kandi amazi yarabaye inkombe. Yesu nadutabare. Kugirira neza, kubwira neza umuntu naho utomuha ibintu ukamubwira neza, ntuzi iryo jambo umubwiye ahantu rizomwunguruza rikamushikana, aho rizomushikana azohura n'uwundi amubwira irindi. Yesu nashimwe. Ubuzima bwiwe bukomeze, yaba umwana wawe canke yaba uwundi, azopfa kuba ari uri mu biganza byawe, akorokeye mu biganza byawe, uzomenya ngo ako kanya Imana iguhaye akazi. Yesu nashimwe. Kandi uzogakore neza, kuko abantu benshi bakomerekejwe nuko bakuriye mu maboko y'abandi bantu. Abo bantu bagaca babona umenga si igikorwa cyabo. Yesu atugirire neza. Mu Kirundi bavuga ngo umwana si umwe. Niyo mpamvu dukwiye kuvuga neza aho tugeze hose, kandi tugakora neza. Reka ngeze aha kuko umwanya uri imbere turacawukeneye. Ni intahe yanje abayumvise mwese. Yesu nabahezagire. Mwami Yesu turagushimiye
kuko ni wowe utugiriye neza kugira ngo twumve ivyo turiko turumva uyu munsi kandi biduhindure bidutunganye mwami Imana kugira ngo dushishikare gusa nawe kandi dushishikare kwegera aho uri tutagira ko agasembwa tutagira ko n'amarabaga mu izina rya Yesu Kristo duhaye akanya keza ko kwiyambura ibituremera n'ibitugora mwami Imana biciye muri iyi nyigisho mami wategwa duteguriye urakoze rero Mana ivyo tumaze kumva n'ivyo tugiye kumva shishikare kubana natwe mu izina rya Yesu. Wino kwisoko nini nziza